urugo seri Burya mu ndabishobora. urukina bien murambona mu commentaire ariko muri iyi minsi uri kurigenza nabi vraiment kugendana na fiko uri dekona gose none ndekona gute no fiko atari mutipe ameze neza ameze neza ega impamvu n'abagore barenga ibigo navyo muzi papa prince abazanye ibintu vy'amategeko yo babirigi mu rugo bidakunda fiko aba yakwise bebe yakwise hani umupfu urabona kujya kunapfa akagenda abagore n'ibiga dukunda n'umugabo agira mu rugo ugasanga ibintu vyose n'amategeko ingumi none nibiki niyo mpamvu n'abandi bazaba baca inyuma même si wamusumiye nta gisirikare kiba mu rugo même si wamusumiye même si wamwambitse waguze n'imodoka be kuyongera ko biraryoha kubebezwa wana turabikunda na Jackson ndabibura ariko biraryoshe urugo seri burya mu ndabishobora urukina bien murambona mu commentaire ariko muri iyi minsi uri kurigenza nabi vraiment kugendana na fiko uri dekona gose none ndekona gute no fiko atari mutipe ameze neza ameze neza ega impamvu n'abagore barenga ibigo navyo muzi papa prince abazanye ibintu vy'amategeko yo babirigi mu rugo bidakunda fiko aba yakwise bebe yakwise hani umupfu urabona kujya kunapfa akagenda abagore n'ibiga dukunda n'umugabo agira mu rugo ugasanga ibintu vyose n'amategeko ingumi none nibiki niyo mpamvu n'abandi bazaba baca inyuma même si wamusumiye nta gisirikare kiba mu rugo même si wamusumiye même si wamwambitse waguze n'imodoka be kuyongera ko biraryoha kubebezwa wana turabikunda na Jackson ndabibura ariko biraryoshe Hola people, turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasambuko murabira ko kino kiganiro nitwa Nuraska ntara gatandatu Nuraska Solution mana of God the new creation son of God I'm unstoppable boy n'andi mazina menshi ariko muri minsi murabize ko ndi umushinga ntahemba n'umugabo wa Fanny Lavine baramuzi so nkuko bimeze oya nta muhabara uruvuze kumuhaje nta numuhabara ngira nta nuwonzo kwigerangira ibintu byabo biciye mwacu mvise navuze wewe kuvuga ibintu mu mutima ndavyumva sasa ndavyumva so nkuko mubibona n'umunsi ndi kumwe na boss wa madame no turi kumwe n'umunsi yitwa Rita Santa Rita ariko araza kwidondora wenyene ndazi kumure abantu benshi bari mukomboye canke mwari mukeneye kumubona kuri channel yacu ariko sinzi gituma mutari bwamubone ko ari we muntu tuba turi kumwe kenshi kandi twanatanguranye kenshi sema maneno yako nawe wasikia mwaramutse mwese namwiriwe je ndahomeze neza ndakomeye ni Rita ari umuzi nka mama Prince abandi nka Gakobwa Gakobwa riko riratagaciro ntiriko arikoresha go oya Gakobwa sishano no kuri yo haha amuna biba Gakobwa batwe nabana na Prince nabanje kuba Gakobwa ne kuri TikTok bitwa Gakobwa Gakobwa umunyamuji niko zo kuri TikTok nabo nyamuji office ni hamwe nyene ibintu mwazi sawa munyamuji muravyumva ko tukumwe n'umunyamuji Gakobwa muramuzi kuri TikTok benshi bariko baragenda bamukunda na cyane ko ariko genda avuga ibintu bikomeye sinzi nka TikTok yagize avuga ati wewe ko muterekana muri ko murafungura ibintu bibayabayemo bariko bagira ibiki baterekana ko barafungura iwabo berekana ama restaurant iwabo iwanyu ntimurya kabunga mupigi nimuteka igera iguze ariko yaguze n'izindi nyinshi na cyane kavuga ati muci bitoki nyimutazi kwa Damasi nyimbuta reka je n'umunyeshe bitoki bibagira bavyibage udatswa mabujeniya kwa Madiane kwa Madiane nje sindahabona neza kwa Madiane kwa Madiane musingolo haga musi umusuna haga ndahabona musi kwa Kigana ndahazi narinzi kwa Kabare kakabari kuri 13 kuri 13 kwa depute no kwa depute yewe harundi yagiye hari yambari panda muti kata muti zagenze godari kenzi bya kwanza imani mwakire mugame bwabo nakiri yaratashe yitavye imbere yanskikausha anakunda kwitaba yabatereka nigire ntabame nahage nyene hage hano yigeze kuvugwa haya yigeze kuza basani ngo bagwanira haje bari mu Cibitoke kiyagiye bari muri Kongo oya nari mu Cibitoke kigibagwanira hagira mu Cibitoke kage twara abana
uri uba hariya kiyagiye ico gihe twaba kuri 5 Mutakura mugana arahicara kenshi ah rega je ngo ntanywa inzoga mugana akunda kwicara mu kabari kenshi yawe nta nzoga unwa ariko akantu kambiye ntaco bitwaye oya kutayinwa si kuvuga ngo ko ndayumva nk'icaha canke ngo ni ingwara ibimbuza oya mu mutwe nashizemwe ko munanywa inzoga mumenyera cane wasa kumenyerwa nanse ko munamenyera cane kandi akindi cyambujije kunywa inzoga uzateje Mr. Kiminizoe Sishaka imizoe hano yo kukwegana nivyashika twaturi kumwe ntuzumbone ngo naboreba andi muzimi zinakize byose nakubwiye niko mimi so uko mbyumva turi kumwe na Rita ariko kandi Rita n'umuntu umwe muri babandi bakina filme neza muri urugo seri nyamo ndabishobora urukina bien murambona amakomantere ariko muri iminsi uri kurigenza nabi vraiment kugendana na fiko uri kuradekona gose none ndekona gute no fiko atari mutipa ameze neza ameze neza Ega impamvu n'abagore barenga ibigo navyo muzi Papa Prince abazanye ibintu vy'amategeko babirigi mu rugo bidakunda fiko yakwise bebe yakwise hani umupfu urabona kujya kunapfa akagenda abagore nibijya dukunda n'ubwo abagira mu rugo ugatsanga ibintu byose n'amategeko kikingumi none nibiki niyo mpamvu n'abandi bazaya baca inyuma même si wamusumiye nta gisirikare kiba mu rugo même si wamusumiye même si wamwambitse waguze n'imodoka be kuyongera ko biraryoha kubebezwa bana turabikunda naje ndabibura ariko biraryoshe iyo yavuze urukundo we wumvike urukundo ku ruhande rura ku nkundo ziri kwinshi shushu bebe sweet yari ivyo mazige ntabirimwo rero aho Ndetse nzi ukuntu bivuga muga birabaho birabaho murashaka kugukunda birabaho ntacyo numva no bivuga ko ntacyo ndabizi ko kirekire nusanga nishe ibintu bitari ivyo umuntu wanyuma yaguhe mu kigare kera nkiri umwana ntari nzi ivyo ari vyo mvyari mwana wanje wa mbere niyo niba narahuye n'ico kibazo sinenzi ivyo ndimwo mpore n'ibibazo ubuzima bugoye bwo muhira nongeremwo umwana bura amata buri sukari agorure kwa muganga muga nekera ico gihe yamemukiye ni papa w'urya mwana nigeze kwinjira mu bitaro kwa David kuja mapenzi oya ndagwaye mwana yaragwaye mapenzi ivyo vyari kubaho nari kumwe na mama maze mama mbere cabura nuko adakunda kuza imbere ya kamera mama Rita ndagwaza umwana ntiyari ibitaro abagabo turonka amafaranga barafungira kwa David sha eje na mama umva ntitwashaka gusohoka makaturi ndafise umuntu yabindihiye kandi umudamu kigira kiri umukobwa ari Minerval bamwe amareshyo acara yanzanira mani muhezagire sindakuvuza ariko ari muri Amerika turamuzi yari nga no yari muri Amerika atano navugwa mu izina ari nga ariko nukuri yo nsenze iyo mwijuru ego zirasubiza wakuru munyuma acha kugira ati jewe mapenzi yako siyaone fresh akakutoka mfise indani yatangiye kuvyanka msindereka ntiyumva neza yuko iyo ndari gwiwe oya yarashaka kumbwira ko ari gwiwe uno munsi yaje duya akayihakana yacarama n'amahera agenda uyikureyo je yarayamaye kabisa kandi ifungo nyene ritubutse aracari yopfa nabwira Imana ntazopfa n'abahetse gigwa alpha dry nagumeho yo mana nuga bagira ate mwongere imisi yo kubaho nzengere muri bya bindi vyariho je n'umuhungu wanje umwe yicaye ngaho modoka undicaya nagumeho narambe none naza kumuramutsa oya nta umwana yamuzi nagerageje ndamumwereka aramuzi mugabo nta kintu kimwe amuha kandi n'umwana yamubonye ntashobora gushuha gose umwana mu mutwe ahubwo akubwira ati je papa yarapfuye ariko arabizi ko ariho nivyo bari bibi oya mva ndakubwire urya umugabo wanje yapfuye niwe yamureze niwe yakora ikintu cose rero umwana arabizi ko papa wiwe ariho ariko mu mutwe umubajije papa ninde ikiza ndoza mva twe na papa dusega yarapfuye nico kiza imbere ariko mwicaye hamwe kamubaza arabizi papa wiwe niyo bawiye arambwira ati utwo nahuye na nakamuvuga mu izina utwo nahuye na Ferdinand abo nkambwira bahu yakora mukije yaguhaye iki ngo nongo ujyatangiki Ferdinand baramuzi yuko ataca yo nkuko bibona turi kumwe n'umukamerameni barari sawa gose
Okay, ariko kandi ndabibutse ko nitwa Noraske Ntero gatandatu canke Solution man aba yitwa Rita Dusabe canke Gakobwa no kutavuga Noraske wafanye gayo azava baguma bibesha kandi uko uravuga ino kwira nduzuragira gutya tuma wiyagaza ucisheho gutya ndino Haske wafanye ayabaje ndabizi none nibere ari abantu shaje byo gusambura ibintu byari bikomeye babonye ko twarusha ya dote yari ryoshe ntakowe kurya naho nzoje kandi ritari akeneye kubaka vraiment haci iminsi myinshi imyaka 10 ndakeneye kugira gute ni imyaka 10 oya mana ntumvugire amasengesho yanjye bavumvangira je byo nsavye Imana ndayisaba ubuzima ivy'umugabo hari ivyo numvise wavuze wenyene yuko udakeneye umugabo yambara ipatara akazungurutsa isentire vuga ari amago yawe wavuga wamo umugabo muto ngo kiwawe nasavye Imana umugabo zombaza amahera avanye mu isoko jewe ntawe nshaka umugabo zombaza ngo sosi ngo je ntiyari yari ngo usanga abantu ntarayizo nakumva umugabo agisubiza ngo kurondeza ubwo kurondeza nje ndabwifitiye je nditunze mbuzi sosi y'inyama ntumangi inyama kandi ari sosi tu isosi birara mangi inyama baje umunyamuji sinshaka kurukusa sio muri kamata nifupa nipige mrengarenga ariko nuvuze ko nari agajomba amaruce ntango nza n'umugabo azambwira ngo ntukasheri nguguza akanusu k'inyama ngo kujuste ngushaka sosi ku muceri w'abana ubona ko shaka umugabo zetwa gisubizo gihozo gihozo kaije ndavugira amenya abantu bose ndabe umwose asaba ibyo ashaka ufite ukuntu wasabye fan jerane msuku nasabye none uri kwasabangira uhungira ni fiko oya na fiko kirondo zubuzi oya shaka umugabo nzoja ko mwese mukavuga ati yes ubungazi wari umutama oya namutamasha mutama mariki ega preto na Dominika mazenda kintu umugabo mpakeye none umutama tuzisha tangwa kumbwira ngo be niba badikubaka nganda uburuhukiro ndi moro gatuza kuruhukirako shaka umugabo ngena kiri muto wandi twambara ibijanye nkakujya kubona fani tugera hano nanje banterura none gashani ndadotera urundi oya ivyo nibikunda nta mugabo ashaje ashaka akuze atari umusore mugabo umugabo ubona nyine ko gifise ingufu zo kubaka urugo wanda azokanka umwana ko zikosa mu rugo umwana akavuga ati wa mpapa twaronse katugende boro buhoro okay Rita yatagiye gukina filme muri 2007 wari uyumvira iki cyage je cyambere narabibona nkabikunda ndakubwiye ntangura sinari nzi ngo ndiko ndraye ndiko mvaye kuko ntashaka kumbaza nzi uko bakintu uzobishiraye abantu bibaze ngutangoye vuba sa nuko atama bavu bitera nagwamfise ibisebe ariko yageje kuraba aho watanguriye naho geze ubu bimeze gute yo kera namwe yamenya ko ndanabikina nta nuwambona ntaki ariko ushaka kuja muri ville mve ata abantu bangaye bamamagaye abamagara mama prince abamagara Gakobwa mva bidama icizere ko ntangiye kubona umuco yego ubu nzovuga ati bya bindi nakoreye imyaka myinshi hariho umunsi umwe ari umunsi umwe nzicara nkavuga ati ngandisha ifurusheti n'imbugita wow nufite ubwoba ko abantu bakubona kuri TikTok bavuga ati umugore ntandera afise n'umusazi nta mashure nta biki none nta mashure bijya mvuga hari diplome bisaba je telefone je ndayikoresha telefone ni yanje umunwa nuwanje uwumva yuko mvuga ibintu bitamwubaka ari bijuju ntavyumvirize ntazarankurikirana ikindi naco ntawe ntahiwe je nta muntu numwe nitaye no afisi ico cimve cyo kubaza yuko yo mvuga nabi ngo je magarike icari kumbabaza ari mama atari kuntahura kwece kintu cari kungora nakuza ndibaza no tuzobana gute ko mbana na mama tuzobana gute ariko bana na mama ngo niyo ganje ku TikTok ndamuga ati sheri wa papa abantu ndindire gato meze ibintu ndimo kandi akiyorera akabandanya ivyiyo nkabandanya ivyanje ntamuna satisfaise umuntu mu ijambo rimwe uko yemeze okay uraje gukina muri filme urugo ukina na Fanny Lavine n'abandi benshi kwanza Fanny Lavine wari umuzi gute Fanny Lavine jewe sinari ndamuzi oya muga ubwa mbere tumaze gukinana mu rugo ndamuzi yaba anniversaire agatwa tumaze kumenyana igihe kimwe nigeze kugira anniversaire nuzayinana yarita comedian ndimvira rero cyose umwana dukinana muri bage akundana n'urya muhungu we Joshua ndavuga okay aratubira nzohabereka haba kuja twawe nko kumuvumbura cyangwa ari muhira
atanatuzi usanga rimwe acara nzimana shaca nzimana neza nzimana orange sindanayibagira nzimana orange acanyakira neza aratwenga nimba barakoresheje ubusitani nyene bwo muri filime bw'agahema ashira mu mudari wa mbere kuko navuye neme ndavuga cyo mpunguwe cyo ndabona bwa nakaragara sivye nje byatumye nemera yuko munabana agana kumvuga bya bintu ni vyamugotse aje mu muryango urumva twakira neza numva ndamwishimiye turahana amanimero sometimes nkamuha linki nanje akampa nkamwe ambonye ifoto yo nka komanta gwanje agakomanta mugabo atavya vy'imigenderanire hama rero ndi musi uravyibuka nje wawe nza numva ngo ahantu ngira nje ravine nje numva nakazi mu nyuma nanga akora kuri Facebook ndavuga Mungu wangu y'ibintu ndakubajije ngo erega nivyo ndamubwira naje mu muryango rero twagiye gukina na film mu rugo twaramenyeranye twamaze kuba umuryango tuvugana ashaka bari mu modoka mbonye uburyo amaze ko n'umusitari nko mu modoka kunya gacagara tuvuga je ndakaze umusitari aragaze Razu Patrick yarita yitawe kuvugana n'uyu mwene data nduheza asanzwe n'umusista wanje urumva dufite byinshi byo kuvugana ariko kandi Rita mu mushigikire mu supporting ku mbuga ziwe ko bakoresha TikTok ariko yabwiye kari ndasavye munshigikire kuri YouTube ni Rita Comedian na TikTok ni Rita Comedian urumva munshigikire Instagram munshigikire ega munshigikire twe mu Telegram nta nkoresha akakumbeshe uravumbwira ntantuze ntazi urumva ndabasavye rero abantu b'Imana mushigikire twe tuzi muri ibintu vy'inziko no kuja gushigikira umuntu utazi je urambona tuzo naho uri imvura iguye Yesu yarangiriye neza nkagara nkaguha lift none utanshigikiye waza ko bizogenda gute ntibizaroha oya munshigikire kandi aho ngeze no kuri ndashima ni mwebwe kera nashaka gupostinga video kuri TikTok nkasanga aho jeme zibiri ya gatatu gace bagwanje cyangwa nkasanga imwe nkiyongereraho iyindi none ndashaka gupostinga video mu minota nka 10 kaza ngufisa abantu 50 na ijana ndakuja abantu igihumbi nkagayo manikira neza ubu ni sawa ndabashimiye biraryoshye cyane uravye aho watanguriye carrière yawe naho ugeze niki kintu maze kunguka ikintu maze kunguka ubu ubwa mbere nashaka kuba ndiko ndakora amajambo akamera nk'ayankamanye ariko ndashaka ko ndiko ndakora amfate sinkiri wasi wondo kwibutsa ndugira gutya oya kandi ubusenariyo yose ndashaka kubikora ibintu byo byose umbariye ndashaka kumva yuko yavuze gutya ubu biragenda gutya mugo bwa mbere bashaka gushama akantu k'isoni cyangwa ubwoba uri kubarabara abantu bibajya barandaba iyo ujyaranzi urumva ibintu nk'ibyo ariko nonja na mwisoko no mu rusengero no kuri stade je nta kibazo mfise nta kibazo afise murabyumva ariko kandi muvyumvise ko amaze kuba yarigeze kubaka hama Imana irabishima umushinga naho wiwe atahakare donc haci imyaka atari mikeyi yarapfakaye gupfakara yibuze umugabo gupfakara pole sana simagomba kwibutsa umuntu abo yabuze n'ingene bimeze ariko bisanzwe birabahari kandi gupfakara ukiri muto birababaje ntawe bibeje iyo mvugo narayanse abantu kunda ngo ko apfakara uri muto ntawe bibera bigana n'umukecuru umutama wapfuye kwanza bo bacapfa kuko agira agahinda karenze kenshi umukecuru gusanga nawe yapfuye ntawe bibera mu ijambo rimwe umuntu wese mumaze kuba mubana je mwambwira abantu siko nari nubatse ngo ndi marayika siko vyera gusumba abandi bantu ariko umuntu mubana uko aba kose utumukumbura n'ubugaba bwiwe basi utumukumbura ati nakiye abangabo yakuba yavuze ntorumva n'abana ati yo mwe mama ni yazizi kamba mbira mama gasanga iki kirahura urumva batuma gukumburira basi yuko ushaka kubona kandi ariko nko ku muntu w'umugore ubaho ntawe kubaza ugiye ntawe kubaza uvuye nako nagiye muri dote mu bukeye nta nasavye uruhusha bari yambara imvutano gusa ndigira ariko njinji Diane hagiye abanje kwicara gusomesha mboja muri dote kati niko ari Norasike nyene nawe ubundi banukuri ni Norasike nyene nziko umusaza wanyu nukura ari inshuti nuko nakubari mukeni kurera ariko jati ruhusha ni twende kiyato ku migu mbangiye rero ku muntu w'umugore si vyiza burya umuntu w'umugore birasaba yuko
uronka umuntu azara ubasi ijisho ry'umuntu kuko turi abantu twibagira n'ingoga twe turibagira ugasanga shawagiye nk'impene yo muco rero ufise umuntu basuzura atinya mwo gato niyo mpamvu rero kenshi iyo umuntu asenga canke waritahuye nkuko iwanje je naritahuye nje naritahuye hari ibintu ntashobora gukora ubu hari ibintu ntashobora gukora nkuje sinshobora kuja ahantu ngo nuko ata muntu ambaza ngo ngeze 22 oya kubera iki nta muntu ambaza kandi mfise abana gucambaza mama niwe nakone yego ndabeshe ndashaka kubesha ati ngiye mu kiganiro ngira hano muri film yagushika saa 4 y'ijoro ya saa 5 hari ibintu rero usanga wowe nyene wirera waritahuye umirije kubaka ryari nimirije kubaka ryari none ngeze ndavuga ko mfise umusheri nta musheri ufise oya nta musheri mfise barakubenga urababenga abiki sha je mbari kubera ibi aka kazi nkora cyangwa umunwa wanje gacaza wabanantinya je namwe narapropoza ku bana sinigo ndabesha bayibaza kandi ati mani twigiye umugore mu nzu ega n'abagabo baciye ubwenge ibyo vya kera ashobora kurakavuga ati ya mugore yari mwiza ariko kwemera maisha yote ndani nairekerere ntibikunda nene mu rugo umuteri yende runyine nyene bishitse nyene ukambabaza nyene mvuga ukunyene kandi unagize vyiza nyene ukangirira nyene nkaryoherwa amfe tukabana neza umunezero wanje nyabone bawubona ukunyene nikondi shavuye mvuga cyane ingyohewe ndavuga cyane uko nyene nikondi kasi shobora guhinduka myaka ngeze mu ndajaje ndi uko nyene umva nuwo nkunda azonkunda uko nyene ushaka kunkosereza eka nk'abafana usanga baramwingirije ngo yangu urundi senga nguja mu cyumba kabisengera ndabisengere narakubwiza ukuri nzagusenga nakubwije ankoshereje ariko kandi rita tukitegeka iki mu minsi ya vuba cyane mu minsi ya vuba munyitegeko ngiye gukora neza ngiye kugenda neza kandi muze mara film rugo mwira murabe cyane niyo uri kurabonekamo cyane ubu niyo film twondakora cyane kandi ndanayikunda ndanayikunda kuko burya jewe nivyo nkina burya hari igihe ntabiraba ariko mva film rugo ndanayikurikirana irampa irangejeje kwindi ntambwe d'abord tuzo turemera abantu usanga umuntu agukoreye ikintu ugasanga ntiwemera navyo ubona ariko je filme urugo yaranteresheje intambwe undashaka kujana ukaza mva ama prince umuntu wese utakuzi wari wandi mama prince umva yaratumye abantu bamenya umva rero umuntu iyo filme nantegeza kuyikunda ntegerezwa ahubwo ndavyibutse ubu ngiye gushiramo inguvu abazohora ama episode akurikira moto ntimuze musigare urumva kubera yarambereye ubufasha novuga ko film rugo yaramfashije yaransunitse so mwavyumvise muri film rugo yaramufashije akaba ariwe mama prince muri minsi akaba ari mu rukundo n'umusore akiri muto w'umuyabaga umujene umutipe ariko arakora amateka ariko kandi byari byiza cyane kukwakira mu rugo iwacu no kwemera kuca ku ma channel yacu oya jane mu rugo mwakoze n'undi munsi nzoza nta kibazo karibu cyane no kuri so thank you mwakoze kudukurikirana ndabibutse ko nitwa no Haskan Hero 6 I'm so rich man thank you